kwihangana kandi rukemera byose hari uwo kunda utamukunda ninde yo ishura novuga gutsitara imbere yanje ikintu ndakibona buke buke kabisa ibiri hafi ndabibona donc nico gituma tuvita kutabona neza habaye ico kibazo rero cyo kuba twavutse nk'abandi bana bose mugabo tuvukana ubwo bumuga tudashobora kubona neza mbere jewe novuga ko nari hasi gose nubu tubona nuko narashoboye kugirirwa ibakwe yuko mvugwa okay kabiri gatatu karenga amaso Imana irabikora nyene ndabona bukiye n'igitare ndashobora kukibona ibara imbere yanje nkujya mu cameraman ndamubona ico gihe ndiruka nawe ariruka gitare jewe ndayimutanze ico gihe turashwana wodi je nari nayitanze ndamubwira nayigutanze urabizi ko nayigutanze tekere kuko ico gihe ndibuka ko je nirukanga ngiye kuyitora kubera kutabona neza kwa kuntu nyene umuntu ubu ufise ibibazo by'amaso ndatsitara ndagwa hasi mungu ndakomereka ya nkomeretse mugabo inguvu zo kuza gutora gitari n'amaraso nagiye kuyumva vise gitari mu ntoke gute ikimana yifatanirije nawe ushobora kugitanduka kwisi hari abakobwa benshi nambarira twaririmbanye na Fariyazi nayo niye murafise indirimbo mwasoranye na Big Fariyazi muri mwaka nyene muri album nyene muri album ya mbarira hajya hari indirimbo yitwa mbarira twaririmbanye na Fariyazi urumva twari twiteze ko ari uzoza guhitinga cyane mugasi ko byaje swata Hey, what's good my people? Hope you're doing well. Modu mapa ibintu bimeze neza ndi kumwe namwe. Numunezero ugeretswe kuwundi kaswenda kuramutse wumaze gukora subscribe wumaze ukanda kuri kino kiganiro. Ugomba gikurikirana du début à la fin. Dis sûr et certain yuko you wanna enjoy, you wanna have good vibe bivanye n'umutumire fise kuri uyu munsi. Inyuma MIC you can call me a boss for reach ukanyita Shabia Chubahiro. It depends on you kukazina kakorohera. Ndakwibutsa utarakora subscribe the time is now. Ufyonde kuri agakengeri ka notification ngira uzo muronga updates ama exclusive interview achahe kuri Siren Vibes TV. Uyu munsi narosiba kujya guhura numwe mu ba legend yatanguye muziki naravuka yatanguye kwiga ama instrument naravuka atari ndoto officiel yo kuvuga by the way numwe no kwita yuko umuziki we murimwo umubonye directement tu vois la musique numu artiste arakwijya ama condition yo kwitwa artiste aramaze gukora ama hit song menshi aramaze kuvoyager hakujya y'igihugu agerageza kurondera ubumenyi bujanye n'umuziki kugira buzane hano mu gihugu cacu dutezanye imbere duteze imbere igihugu cacu cy'u Burundi kuri kote ya musique ubona usunda amaze kwandika indirimbo nyinshi zahiye hit wakunze canke je nakunze ndashobora kubwira ngama title amwe n'umwanditsi w'indirimbo Wombenga n'umwanditsi w'indirimbo ninde numwanditsi w'indirimbo urukanywa numwanditsi w'indirimbo nyinshi cyane sinozivuga ngango ndazirangize ubona usundi VichouLove mtoto wa Lazaro yesai ari mu bwami bwa Siren Vibes TV Vichou yes man karibu cyane ni muhira je ahubwo reka nsubire ndiramukirize ariko baradukurikirana nabwira ndi peace mahoro n'urukundo bibe gwanyu kabisa ibibahe kabisa Vichou tunde kazi sasa binge maze ndamutsa abantu neza mugabo we kugira ngo bariko baradukurikirana bamererwe neza kabisa VichouLove mukali wa live music ndi hano muri Siren Vibes TV manake ndi ngamba numva ndi muhira kabisa amarira abantu ndavuga ati mubandanye kugubwa neza kandi babandanye kudukurikirana nyene ibiganiro vya hano urabizi ko biba ari ibiganiro vy'amateka bifise bimeze neza ibiganiro bitohoje neza tugashireko neza ego ucuvyumva nyene nawe kabisa ndibaza yuko mukeneye kumva kwanza avant ngureka ndayite avant kuko ibiri nyuma ni vyinshi Vichou aza kudukorera ngahanye le fait yuko turi kumwe na mkali wa show which means that show tutaipata kabisa mkali wa live music turaza kuifeelinga Vichou atari wagukunda kukugukuza utomukunda nawe kurukundo rwihangana kandi rukemera byose hari uwo kunda utamukunda ninde
Wow. By the way, Vishu kuri yo ndirimbo inyishu arayironse mwarayironse kuko mwari mukiri muri team gushika ubu inyishu sindayironka mugabo ahubwo rero nawe hari presentation wagize uba ko je natanguye umuziki utaravuka kabisa sasa kuba dukoranye ikiganiro kanawe iyo nyishu ndazi ko warayirondeye kubera ko wumvise ninde yo nyishura donc nuriya mu cameraman mwese birabaraba mu mpinyisho canke namwe ntayo mufise nk'abandi Vishu yo ndirimbo ndazi ko yasohotse mu 2000 kombe hiyo kera kuva 2010 kuva 2010 gushika muri 2021 Vishu ni nararonka inyishu iyo ndirimbo yiwe mana ubukweri kandi burya nabiririmbye ndabirabiye ku bandi bantu ndavuga nuko biri kose reka iki kibazo nanje ndakibaze numve ko ari uzompinyisha nta numwe arampinyisha Vishu reka swenda kuramutse mu cubahiro cawe mvuga yuko ari iteka natewe ryo kuba nicaranye numwe mu ba legend numwe mu bantu batanguye umuziki kuva kera gushika kuri kino gihe gushika kuri no saa akiri on top akiri on trend adukorera ibintu by'ibitangaza anytime Vishu kazi mu bwami bwa Siren Vibes TV murakoze cyane nanje ndisanze reka nje ndabaramutse ndamusa n'abariko baradukurikirana n'abandi mugira amahoro n'urukundo aho muba mwubahwe kabisa nongera ndagukeza kuri account ya Facebook warakwija aba followers 9100k 9000k kuri account ya Facebook urumva yuko ari ikintu ciza gira icyo bwe aba followers bawe Vishu yagura nkeje nanje sindashika aho nshaka ariko nyene ni intambwe ija mu zindi ariko vraiment ku gitigiri c'abarundi bari muri kino gihugu c'u Burundi mvise abantu 900 bari bake cyane bivuga ko si ivyo kugaya ariko si nivyo kandi kwishimira cyane ku miliyoni 10 ukavise abantu 900 umva ko bari bake cyane je rero ahubwo abamfollowinga ndabwira nti mubandanye mubwira n'abandi kuko Vishu n'umurundi w'iwanyu n'umurundi wo ngaha imbere yuko ukunda ivyo hanze ubanza gukunda ivyo wawe ariko nshimira rero vyimva mutima bamwe novuga babigize umwuga bagafollowinga Vishu bagakurikirana Vishu mu vyabarimwo kabisa nshobora kuba hari habonzi nabo ntazi ariko bose ndababwire ko ndabakunda cyane yes reka twinjire muri music career yawe avant que tuja muri music career yawe ndisiyo certain yuko inyuma mu myaka yahera wari ufise ubundi buzima wari ubayemwe ndakeneye kumenya VichouLove nk'amakuru mfise wavukiye mu Kayanza mugabo pa après ucuvuga ati ucuja kwiga ku ishuri riri igitega haba ni impamvu ya Vishu wa deménage urava mu Kayanza uja igitega histoire ni ndende abamaze kumva izi ndirimbo yitwa history barabizi ariko gato yano bisubiramwo kuba navuye mu Kayanza imuhanga nkaje igitega hari kumvo z'ubumuga bwo kutabona donc amaso urabizi rimwe na rimwe hari gihe umwana avuka nk'abandi mugabo ugasanga hari utwo yisangije bibaho rero ko vyabaye uko rero kuri Vishu ndetse na mukuru we kuko burya na mukuru wanje twagiye ku ishuri twese nawe nyene ntabona neza nukoza turagashira ko neza kuko sinshobora novuga gutsitara imbere yanje ikintu ndakibona buke kabisa ibiri hafi ndabibona donc nico gituma tuvita kutabona neza habaye ico kibazo rero cyo kuba twavutse nk'abandi bana bose mugabo tuvukana ubwo bumuga tudashobora kubona neza mbere jewe novuga ko nari hasi gose nubu tubona nuko narashoboye kugira igwiba ko yuko mvugwa kabiri gatatu karenga amaso Imana irabikora nyene ndabona buke n'igitare budashobora kukibona ibara imbere yanje nkujya mu cameraman ndamubona sina shida donc nico catumye rero tuva mu Kayanza tukaja ku ishure igitega ku Mushasha dutwawe n'umupatiri yitwa André nawe niwe yari ku paroisse iwacu ariko abifashijwe n'undi mupatiri w'umuzungu n'umu Espanyol yitwa Patiri Vincent Grace ariko yaritavye Imana n'Imana mwakire na Andre nawe nyene yaritavye Imana rest in paradise bose bon nuko vyagenze kuko umupatiri yarafise vision yo kuvuga ati abana batabona nabana nk'abandi umwana atabona abuza ayo maso gusa mugabo ubwenge donc ibindi bihimba vy'umubiri birakomeye nibaza ko benshi ntibazi kuvuza guitar benshi ntibazi kuririmba benshi ntibazi kuvuza batterie benshi ntibazi donc vyinshi ndabikora kandi ugasanga nabandi navyo bakora no kuvuga ko umwana rero atabona no mwana ameze nk'abandi no kuvuga mu ncamake umwana mugaye abameze nk'abandi niryo hangiro umupatiri yarafise ko butabona akumva ko yodushira hamwe kandi vraiment yagize icamara kuko
tukiri iwacu twumva umengo ni twebwe twenyene mugabo tumaze kwashika tukabona abakobwa abahungu donc benshi ukumva wowe nuko wivugisha ndabona wowe urabona buke je nanje nta na gato ugasanga umwana ari kariboma ku mpome ko uciye ubona abandi rero bari novuga mu nyuma zawe tuvuga uti bwabundi rero havuga uwo bubezwe niyo mpamvu yatumye mva mukayanza nkashika igitega. Yes I watubwiye yuko mwagiye mujanye na grand frère wawe urafise talent yo kuririmba yo kuvuza ama instrument yose ndashovuga yuko urafise amakarite yo kwitwa umu artiste hajya grand frère wawe ni yayi talent yo bafise canke yarafise muri iyo myaka y'inyuma. Grand frère wanje nawe no muririmbyi mugabo wewe aririmba gospel cyane muri katolika aranaririmbisha araja imbere y'aba choriste akaririmbisha talent burya talent je mfise novuga sinayikuye kwa papa uko papa mu byo yambariye ntiyambwiye ko yaririmbye mugana nabonye grand frère na mukuru wacu umukobwa donc imfura yiwacu naho nyine araririmba nako umuryango niko no bivuga nubwo bitavuye ku bavyeyi ariko abana bobo byaragiye biradukurikirana kandi twaciye tuguma turi batatu baririmba nyene gusa jewe haba gospel haba nibi byose ndajaniranya kuko byose ni bimwe byose ni bimwe ndibaza yuko igikuru ni gutanga message mu buryo bwiza abantu bakayikunda bakayinezererwa. Yes VichouLove watubwiye yuko wavutse ufise ubumuga bwo kutabona neza mugabo tugerageje kurabonye VichouLove ari mu artiste novuga yuko Imana mugeze ku indi ntambwe sivyo ni gikimwe ko murakora VichouLove kugira na wa mwana peut-être mwasize canke afise ubwo bumuga nkamwebwe yifuza kugera ku ndoto ziwe nigiki mwiteze kubafasha canke nigiki muri murabakorera nabone. Ikibazo ciza cyane ariko nagomba kubwira nti utera ubureza neza arabwibanza sivyo wavuze ko ndi mu legend jewe burya kenshi sinda navyemera ariko nyene bivanye n'imyaka umuntu aba bimazemo ni ka gaterme kacu zamva ngo ni imyaka ariko nanje rero sindashika aho nshaka sindashika mugabo muri bike mvise ndazi ko harabo bishingira intahe uretse n'abatabona canke abafise ubumuga ndazi ko hariho benshi nk'ivyamwa vya Vichou canke vya Peace and Love bimaze kuboneka bivuye kuri Vichou canke bivuye kuri talent za Vichou bivuga ko rero abana batabona bo nibaza ko twobagira priorité cyane bo ba priorité cyane kugira ngo nabo urazi ko iyi ngabire yo kuririmba burya si vya bose erega ari umwana ushobora kuba ubona atabona mugabo adafise talent zo kuririmba cyane gose byose rero nukuraba ese kubikorera nde ko nk'ubugenda visa kaneve kiwanje karacari gato kari kwishure nk'ubu kubera ubuzima naciyemo naho nyine kagize ikibazo nk'iki nacenda kajana kwishure gakunda umuziki kubi sinzi abamaze kuraba history harimo umwana umengo turasa atangura ujya mwana rero ni umwana wa sister mukuru byara mwana rero nawe ari kwishure ishure je naciyeko uja umva ko kandi urumva gitara ageze ku myaka umengo 11 gitara arayivuza battery abaje muri foyer ho uno mwaka barabibonye yari karavuza battery iyo bantu bose baratangara umwana nk'uyu no gushika kuri pedale ya battery kugira amashiki ni kibazo mbwa yifashe kubita battery piano ari kariga donc uca wumva ko novuga nti abatabona canke n'abandi bantu bose bavyifuza ku buryo buke canke ku buryo dufise tunashobora kubafasha ivyo dushoboye sinoza kwemera ubuki integeka ngo nzoavangira ibiki nibiki sindashika mugabo ninashika kuko nzi ko nanje nabirose ku buntu ariko abantu ntibanyumve nabi nuko hari ivyo nanje ntarashika ivyo rero ntarashika ko nivyo ngwana navyo ngo ndabishikire amamaze kubishikira ngire ico mfashije abandi ariko nubu bitabuze ko ico nshoboye gufasha umuntu ndakimufasha ndibaza yuko VichouLove ari mu baririmbyi batoroka ku ishuri kugira baje kwiga umuziki kandi ukabona yuko umuziki waramukurikiye kuva muri iyo myaka yahera. Vichou guitar wayize muri 1992 1992 c'est 7 ans muri iyo myaka indwi Vichou nakahe kantu wagumuvuga ati jewe indoto yanje je dois devenir artiste ni giki cyagupushinga nakubesha ico gihe navyize kubera gakuku yego kabisa gitara nayize kubera gakuku ariko kubera ko nakunda kuririmba je muri histoire zanje abavyeyi barambwiye ko donc nkiri muto cyane kujya umwana atambuka tugiye mu isengero
abavyeyi narabikura nkaja iyo abaririmbyi bari ku ngoma nkaca nsinzira kandi nsinzira ukahankura navyumva nkaca ndira ukacurira bagomba kunsubiza donc ngiye ukandeka nkigumira hiye imisezo ukaza ukantora sawa donc novuga ko yari talent yanje kuko kuva ico gihe ku myaka indwi je nagiye kwiga guitar kubera ko nayize kubera ko hariho uwundi mwigisha yitwa Tabona mwigisha Tabona yitwa Gilbert ico gihe yavuza guitar wa muntu ndavuga napana none nimba je nshobora kubona buke hari umuntu atabona na gatoya muga guitar akayivuza nanje ndayiga ico gihe twiga ari jewe na Bosco twara abana benshi mugi ico gihe je nca ndabivamwo carababaza gufata amakorde gutya carababaza kandi wari kuri muto setan umwana ndavuga napana ibi bintu sivyo wanje kararyoshe mugabo wapi mugano nantrua narasubiriye nawe napana none ko nujya vuza none nawe arababara reka nanje nsubire komeza uburenda cako nirukanga nyene barutuntu turi simple kabisa ucumva ko no mu vyatumye re niga guitar burya je sinkunze kuba nanigwa n'ikintu nagishatse umva ko bwa mbere vyanse sinigera niyumvira ngo zo umustar ico gihe numviriza indirimbo za Lucky Dube Bob Marley twari dufise umwigisha yitwa Roger yarafise amakaseti niwe twumva donc twarava tukamwita papa kugira ngo atuvugirize izo ndirimbo twumvirize sinarinzi cari cyo batterie donc naravyumva ko nkabone none aba bantu bo babigenza gute biba bimeze gute mugabo nyine nkavuga nta ko biri kose ndazi ko bientôt nanje bizoshyika nzoguvuza nanje kabisa niho hari havuyeho kuvuga nanje fuko niga guitar hasi hejuru bishika ndayimenya mugabo hacaje akantu kitwa sinokita ko ari conflit no kwita yuko ari esprit de compétition entre wewe no muhisi Bobo Peace kuza muriruka ya guitar muyigwanira muyigira gute byarashitse periode murashwana na Bobo ako kagiye kuza tumaze kumenya kuko no mu vyatumye bindi twiyokipa cyane na guitar hari uko 93 ivyashika igihugu benshi barabizi donc nitwari tugitaha abandi bana bagataha iwabo kuko baba hafi Gitega umva twebwe je nava mu Kayanza bose ko mu Cibitoke cyari bigoye ko twe dushobora gutaha cyatuvuga tuti rero nikiza kunabisonga gose ko tutanataha uwo Gilbert wewe n'umukongomani urumva we ntivyanakunda kwava kwishuri tugaca rero twiyokipa n'ivyo bintu byo kumviriza umuziki cyane no kwiga guitar sasa twaravyize biradukundira mugabo muri 95 kuko guitar yari imwe yonyene twari tumaze kumenya kuvuza umuziki kandi twese tubizi kubera ko tutiga mu ishuri rimwe je na Bosco tukaguma rero tugira ihiganwa atari rya higanwa ryo guhezanyayo mugajyo kumva mbega je no musumvyi ko no muzi nza kuza mvisa gakiwe wa Davis esprit de compétition urumva nza kuza mvisa ikiwe wa Davis jere nkaguma nshaka ko mwishure mwigisha dusohora kare kugira nze kumutanga Bosco gitaha kuko ayintanze n'abaziko aza kuronka kandi kantu nanje ntaga gashasha aya nkumva nyene sindiko ndaruhuka nawe mwishure bikaba ari uko nyene igihe kimwe ndibuka gitari yari imwe sinzi ukuntu abigisha baturekuriye rimwe ico gihe ndiruka nawe ariruka gitari jewe ndayimutanze ico gihe turashwana woni je nari nayitanze ndamubwira nayigutanze urabizi ko nayigutanze tekereza kuko ico gihe ndibuka ko je nirukanga ngiye kuyitora kubera kutabona neza kwa kuntu nyene umuntu ubu ufise ibibazo by'amaso ndatsitana ndagwa hasi mu ngo ndakomereka ya nkomeretse mugabo inguvu zo kuza gutora gitari n'amaraso nagiye kuyumva vise gitari mu ntoke gute abana yapana nakomeretse niko bigomba kugenda mugabo nyene nshaka kumva ko hari akantu nza gusumvya Bosco kabisa gutyo niho yari conflit mugabo atari conflit yo kuvuga ngo twoshwana ariko kaba conflit yo kuvuga ati no gusumvya iki no kwigisha kandi ndazi yuko 1993 niho mwafata mwandika album reka ndayite album mwaranditse album yanyu ya mbere 1993 ntiyari yose ego ndakeneye kumenya iyo album byaratevye irasohoka iyo album cyane yasohotse gusa zimwe mu ndirimbo zarashoboye gusohoka nka Burundi ni wewe nkunda iyindi ninde muri album
yitwa ibikorwa voilà kabisa bitatu nibaza ko ari nizo zashoboye gusohoka kuko ubundi burya twakora indirimbo twisunze igihe twarimwo yego hariho nk'indirimbo yitwa Burundi ofete Burundi zari zibiri hari yitwa Burundi reka intambara n'iyi Burundi abantu bazi yasohotse yego kwico gihe twari mu ntambara ari zitwa Afrika reka intambara donc twakora indirimbo suivant n'igihe twarimwo kuko ruva twari tuvisa akabonge novuga ko kara kabonge nitubona abavyeyi amasasu kayumva abantu kumva bapfuye amakuru kumva yene ntibimeze neza nk'umwana muto ya rero natwe muri ico gihe twumva umengo twokora kugira ngo agahinda gahere twavuze uwo muziki twaje twumva rero mu gukompoza twokompoza izo ndirimbo zimeze ngo ibaze rero mu myaka à l'âge de 8 ans VichouLove hamwe na Bobo Peace mukaba mufise iyo talent yo no kwandika indirimbo ndazi yuko iyo ni indi talent kwandika nawe nyene ni talent Vichou dakeneye kumenya vyaraborohera kwandika indirimbo muri irya myaka canke vyaraborohera muri iyo myaka mwa mufise kwandika indirimbo ni cyaye ikintu cabagora kanshi nibaza ko iyo ingabirano ari gwawe nturondeza ubusanzwe yifise novuga ko ikintu catugora ubona ko abandi yiyumviriye cara araba ahantu yandika twebwe rero inyandiko zacu ni braille zabatabona zo gukora kuko impapuro zaba ari impapuro zizimvye sizi impapuro z'abandi bose basanganywe zaba ari impapuro zizimvye carazira ko ugomba kwandika ku rupapuro ibintu bitari vyo kwishuri zaboneka ari na nk'eyi kandi urumva hari no muri embargo ingwano nibiki uwo mupatiri yo kubera ko yari muzungu kera baratinya abazungu no mu ngwano naziko abazungu hari gihe barengana sivyo donc twebwe rero nibaza ko Imana yikwimye kimwe iguha ikindi nibaza ko yaduhaye umutwe wo gufata kuko twaravyandika mu mutwe bikabuguma mu mutwe tukavyibutsanya hari ivyo twibagira bro ukibagira amatambo yego tukavyibagira muga mu nyuma ugasanga nyine twavyibutse kuvyukuri nanje birantangaza kubona hariho nk'indirimbo ya Sida twanditse gushika n'ubu ndibuka ko twayanditse ariko mbaza iyo ndirimbo imeze gute nayo ncibuka ariko ndibuka ko hari indirimbo ya Zuki twakoze wa muntu we twaranayizanye mu higanwe Bujumbura tuba babere kandi ndazi usanga ari mu message yatari ni kuvyukuri nanje donc yene kubera umuntu ataba hariho nk'abajiva mwamwe tudafise hari kwishure ni ibintu byo gukamera icugiye ntivyari yego donc cassette nazo kugira uyironke twari tukira abana umva hari ibyo tudashobora kuronka nk'ubu ndiko ndavuga ibintu nk'ibi hari umuntu adashobora kubitahura muganga umwigisha yitwa Gilbert w'umukongomani n'ubu dusigaye tuvugana adieu merci kuko ubu dusigaye tuvugana ndafise WhatsApp ya yiwe na warafise WhatsApp yanje ni ari nawe yanyigishije gitari ndanamushimira arazi kirundi arumva ikirundi buke ndanamushimira kabisa monsieur Gilbert wagize ikintu gikomeye yubahwe tora tunavugana no kugira ko ibi ndiko ndavuga abashobora kuvyibuka uwo ni Gilbert hariho n'uwitwa Roger nawe nyene yovyibuka ko gato no kugira ko ivyari vyoroshe ariko ndazi ko vyahabaye hariho n'izindi ndirimbo z'amatora twanditse kuko twumva umengo amatora ageze ibintu biza kuba ibintu birebire ngene kwasanga mu twandika bivanye n'ivyo bihe twari indirimbo z'abana indirimbo za Afrika indirimbo zo donc gutumirira abantu kureka intambara gusubiza hamwe nizo kenshi twandika indirimbo mwajana na periode yego ndibaza yuko VichouLove ari numwe mu baririmbyi bafise past ndende gose nitwivugira muri kiganiro cyose muri kiganiro ngo tuheze past ya VichouLove kuko ni vyinshi kandi ni vyinshi yo tubwira kugira hama twabandanya twungura ubwenge bijanye na lifestyle yiwe na lifestyle ya peace and love muri rusange reka twinjire ku ndirimbo yanyu Vichou habwo naronse amakuru yuko wararonse bakuyo kuririmba imbere ya president yari president wayo nyakwigendera president Nkurunziza yego na myaka yahiga nabuyo muri 98 muri 98 twaraje muri festival yitwa Festival de l'Espoir twaraje Bujumbura yabere kuri stade Prince ubu yahindutse intwari twararimbye imbere ya president uyoya twari bane ico gihe Peace and Love yamaze kuba fonde yari orchestre yo kwishura burya ubuzima ni burebure bwa sana nitwe bivuga ofete habaye groupe zibiri hariho groupe yitwa Rumuri iyo yari hurikiyemo jewe n'abandi bana bo kwishuri mugabo Peace and Love yari hurikiyemo jewe na Bosco twese nk'abaciye kuri iryo shure mugabo bahejeje kuri iryo shure bahejeje kuri iryo shure itandukaniro rihari nuko iya mbere yari groupe yo kwishuri yitwa Rumuri kandi twese twari tukiri kwishuri hama iya kabiri ni Peace and Love twebwe twagiye guforma band
nshasha canke groupe tuvuye kuri iryo shure twarahahejeje abantu rero batahure ico gihe rero 98 ntitwari bwaje muri Peace and Love yari citwa Rumuri ntiyari bwabe na Rumuri ikomeye ico gihe ntibari bwanayitorera izina ariko twari twavuze ati reka yitwe Rumuri yitiranwe n'ishure kandi yitiranwe n'izi ngorane zacu zo kutabona urumuri no kuvuga ko donc Rumuri n'abana batabona urumva ko birafitaniye isano donc naho vyava ubundi imbere ya president ukapata deal oya yari festival mwabaye abakanga ico gihe ntitwanaronse n'ikibanza kuko basaba ko abantu bakoresha ivyuma traditionnel mugatwe twakoresheje moderne ariko nyene ntaco vyari bimbwiye ko navuga nti kuza kuvugiriza ku vyuma bishasha kandi vyiza narimenyereye dukopo ico gihe harabaye akantu skandale byaranse ko mva kuri battery nabwe toya bistokia ico gihe navuga battery navuga iyi niyo battery nari nkeneye kabisa mugabo n'imyaka nya permeta kuko nari nkiri gato cyane kandi ico gihe nije nari mfise micro principal byari bigoye ko abantu babitahura wibuka zimwe mu ndirimbo mwarimvye gafishu ico gihe muri iyo festival mbega twari indirimbo yaguteka yemo hari muri 98 98 ndayibuka okay mugabo nibaza ko noja ahantu hatekanye ndazi ko nozibuka bica yasuga tuza mu yego nozibuka kabisa hama ku ntwaro ya kwigendera president Pierre Nkurunziza yadutanze ko akarorero kandi ako kantu ndacaka mwibukira ko kandi nibaza ko nabandi bose bofatira ko akarorero burya umuntu sukumuha amafaranga mugabo n'ijambo ubuvuze canke ubumubwiye ararigumana nk'ubu yarigiriye ariko nubu ndazi ko iryo jambo ndacarifise ku mutima kuko burya bavuga ngo umutwe umwe ntiwigira inama cyane gose kandi na motivation voilà ego reka tuje muri 2006 aho Peace and Love twayimenye ku ndirimbo yabo Chimana ifatanirije Ichimana yifatanirije nawe ushobora kugitanduka kwisi yara abakobwa benshi beza baranyubwije ibihembo gaho hari muri 2006 mbwa iyo ndirimbo video yawe twayibonye muri 2008 je nawe mbwa indirimbo twayiyumvise muri 2006 ico gihe yari team y'abantu batatu yari Bobo Peace VichouLove hamwe n'umukobwa yitwa Ugeta gaga Vichou Ugeta arahari gusa kuri album ya mbere tukiheza umuryango nawe nyene yavuze yuko atobandanya kuririmba Sekila yoririmba ngo gospel en même temps acaja no kwiga mu Rwanda ico gihe arabitubwira turabitahura turazezerana muravuganaho cyane amakuru yo meze amashure ameze neza gusa muri minsi sindiko ndamubona kubera ya covid nitiko na WhatsApp yiwe sinzi ko ashobora kuba yarataye telefone ige turaza basuze dutembere mu Burundi turabukumbuye ahoraza ari umuntu yigeze kumbwira ko yamubonye mugabo biranka ko atorana imiho yiwe kugira ngo aca yima bishobore kuvuga akazoza vraiment igihe ndisabiye kuza muri Siren Vibe TV turakumbuye cyane haba ikibazo cyo kugira indirimbo imare igihe kinini cyane itarasohoka video kuko video yayo twagiye kuyibona muri 2008 Vichou cyangwa mwayisohore video audio video buryo ziko nijya video yasohotse mwe mwabonye itari bwagere gusohoka kabisa bari bayipangiye kuyisohora en fait ubuzima bwa Peace and Love ni burebure ariko nyine icyo bumbagije nico nca ngomba kwishura ko ubundi umuntu yo bitahura tubitanguye byose mu ntango ariko tuzogira patito voilà nibaza kubona ya video kujya burya nazijya ndirimbo zasohotse atari original zasohotse ara mabruyo zasohotse ara mabruyo imagine brouillon isohoke kaba hit yereka burya novuga nti Ichimana yaguteguriye kigomba kuba kabisa ego uko bigenda kose kirateba Kirundi bavuga ngo nitinde siherayo donc ico Imana yo yaraguteguriye kiraba no kuvuga zijya ndirimbo mwumvise kuriya auparavant urumva ko Peace and Love indirimbo yisohoye donc twe twagiye muri studio en 2006 mu mpera ariko Peace and Love twari tumaze umwaka umwe dukoze band Peace and Love canke group Peace and Love yego ariko gukora Peace and Love rero ntitwari tworohewe kuko twagiye gutura ikibazo umuvyeyi Margarita barankitse ariwe yagiye kuba no murezi wacu canke umuvyeyi wacu canke vyose kuva 93 kuko ntitwaja muhira kuruhuka
ariko urazi ko umwana muri internet akenera vyinshi uwo muvyeyi rero niwe yagiye aradukurikirana gushika aho 2005 tuve kuri iryo shure tuniyumvire no kuja kumuha ico ciyumviro cyuko twayajeje ku iryo shure ariko dufise talent yo kuririmba yarasanzwe nabibona aje ku ishure canka arungitse abashoferi kudutora basanga twaravuze ingoma ingaje je nagoze ibintu vyinshi ingoma z'abatimbo urazi ko je nazivuga nabaye umutimba akomeye jewe abaye umutimbo akomeye ico gende bako twarigeze no kuja guhiganwa kuri stade gitega nk'abana batabona ingoma ico gende twari kibanza ca kabiri mu ngoma mu muziki twari kibanza ca mbere mu ntara yose urumva ko donc umuntu yarabikuranye ariko nyine kubera ko n'ama video ntiyari bwatera imbere ngo umuntu azarabibamo hanyuma kugira ngo zijya ndirimbo muzumva ari bruyo twebwe umuvyeyi Margarita aratubwiye ati burya mwebwe ndabatunze nk'abana b'imfuvyi ariko ivyo mwansavye mwifuza kuba ari ivyi bakomeye nta buryo buhari uburyo ndonka n'uburyo bwo kurera imfuvyi mugo uburyo bwo kubashiramo amafaranga ngo mwa ivyi bakomeye oya ariko ico nzokora nzoza ndabavugira ku bazungu baza canke ama contact jewe mfise hari abantu bashaka ko bazi ivyo bintu vyanyu vy'umuziki ushobora kuzobibafasha jewe ico nzobakorera nzoba branche nakitubwiye uko igihe kimwe nimba yakuye uburyo hehe atugurira piano na guitar nkiyi acoustique mugayo yari ya noir ndayibuka atugurira na guitar bass na solo aico gihe yaduhaye amafaranga sinawe yabiguze kuko atubwiye ivyo bintu vyanyu ntavyo nzi ariko genda mugure piano ico gihe ndibuka amafaranga yaduhaye c'était en 2005 mu mpera yaduhaye 2,600,000 kiriya gihe yari amafaranga menshi mwe muce mufata decision zeka tugura ivyo oho twaguze piano ya 1,500,000 iyo piano no ndacayifise irashaje 1,500,000 piano 1,500,000 Yamaha 2100 tuja tugura na guitar ya 300 ya bass tugura na guitar ya 200 ya solo na 200 ya acoustique na 250 ya solo naraduke mwisigara ico tuko arasigaye 300 ico gihe 350 niyo yasigaye ku mafaranga donc ku ma dépenses twari twagize twasigaje 350 ni muri ico gihe Tanganyika studio rero yari kiza yari kivuma twebwe rero ayo mafaranga asigaye twari dufise umu encadreur yitwa Prime tumubwiye ati none ko batubwiye ko ataburyo bafise bw'iwacu aya mafaranga asigaye ntituyajya mugabo twarumvise muri Tanganyika studio ko bashaka kuvuza ivyuma byose nta kuntu ngo turonderera contact kuko ico gihe baragira hari aga publicité ka Tanganyika studio barashira ku radio bakavuga numero ico gihe Prime ndaziko yarabidufashijemo cyane ico gihe indirimbo urazi ko ari 300 muri Tanganyika studio 300,000 300,000 yakora mon producteur wa Bashir okay yarakiza igifaransa urumva uno we bavuga igifaransa twari tubimenyereye nivyo twari tuvuye ku ishure mu gishure nijya shikakure ngo umuntu yari primaire isanzwe gushika muri 6e ubacufata n'imyaka 3 y'imyuga ico gihe igifaransa twavuga vraiment cari gike gishoboka muga avec uwo Prime yarashoye kutubrancha kandi natwebwe bike twarashaka kumuvugisha Bashir eco gihe tugenda gukora indirimbo yitwa ni wewe nkunda burya mwe mwagiye kumenya ikimana ifatanirije indirimbo ya mbere yasohotse ego nizo zindi zitarasohoka nka album yasohotse ari indirimbo yitwa ni wewe nkunda ico gihe ndibuka ko Excellent niwe yayivuza kuri kwisanganiro yarafise ikiganiro ca Saturday Paradise voilà kitwa Saturday Paradise yarayivuza ni wewe nkunda yego avuga ati no abwira abantu bumvirize talent y'abana batabona ico gihe sinzi ukuntu rero vyagenze Bashir amaze kumva talent no kubona ndavuza guitar nkaririmba ndavuza batterie nkaririmba bose akavuza guitar bass akaririmba akavuza piano akaririmba ati abana nkaba ibintu nibishoboka ko nababona mbona ngahi Bujumbura aravuza mugabo concentration yo kuririmba nishoboka aba bana babifize vyose akumva amajwi atapana abana ifoko tubafata vraiment acaraganira n'umuyobozi wa Tanganyika studio ati aba bana nta kuntu twobafata bakaba bana ba Tanganyika studio tugasinya contrat tukabakoresha kujya abandi bantu bo babigira we yaravuye hanze urumva yaranabizi experience voilà hama umuyobozi wa Tanganyika studio yaravyumva ico gihe rero aca biganiriza witwa Prime wa mu encadreur wacu amaze kubimubwira Prime acavuga ati none ko nubundi umuvyeyi Magi avuga ko ataburyo aba bana bafise qu'est-ce qu'on peut faire je numva twovyemera nzogerageza kumusigurira ko
kubera ko yavuze ko ataburyo bwabo afise je nzogerageza kumukonvenka abareke musinyiranire n'ababana hama mubakoreshe ko bafise talent mwe mufise ivyo mwababonyemwo wewe peut-être yo batabonye canke nubwo yo yarabibonye nk'umuvyeyi akavuga ati ko ataburyo bwabo mfise nta kundi siko bigenze uko Bashir na Prime baca barumvikana ntitwasinya ariko baba barumvikanye duca tugira iki dukora dutangura gukora bamaze kumvikana twe twantama les chansons muri studio dutanguye kuzikora arumva bientôt tuzosinya contrat harindiriwe ko Prime agenda kunegosia Ariya umuvyeyi yaturungitse ashire confirmation akakonfirma tuzoca Prime aragenda caridugira aca dusiga Bujumbura kuko Magi yasanzwe afise ikindi kigo Shalom nyene ngahe Bujumbura mu Kigobe ca tuguma ngaho tubandanya gukora za ndirimbo Magi ataramubwira ico gihe yari hanze amaze kuza tugeze ku ndirimbo yindwi mu ndirimbo 10 amaze kuza abimukojeje ati mwasaze ibishoboka oya icambere ahubwo abo bana bunyene ndababonera aha ivyo mwe muri mwe nibiki abana baduge urumva ko tugeze ku ndirimbo ndwi mwe mufise sentiment ico gihe mwavyakiriye gute iyo decision ya Magi hinge ndabiguhe urumva kandi ico gihe ndibuka ko ico gihe badutelefone tuko dukora indirimbo yitwa Icibare indirimbo yitwa Icibare niyo tweko turakora yari gatandatu dutandukiriye yindwi shugwe ico gihe twumva telefone Bashir bacaraza baramutora muri studio umuyobozi ico gihe yari uwo bakorana yari yitwa Nicole twe twamwita Tantine Nicole muri Icibare arimo vers la fin acaraza aramuhamagara baca barabivugana twe dusigaye muri studio Bashir acaza tubwira ngo ni mutahe baje kubatora urumva dutahe gute indirimbo tuyicira hanyene acaragerageza Nicole acaraza arabitubwira mu Kirundi ati burya umuvyeyi wanyu yanse ko musinya contrat na Tanganyika studio alors ni mutahe nta kundi ico gice turashavura kabisa turavuga none nimba ataburyo bwacu afise ko twironkeye ahantu hameze bien basi yo gusohoka nibo tureka ico gihe hacaza indi telefone bamaze ko indirimbo zingahe bari bageze ku yindwi okay sawa icambere baduge ico gice turaduga tuduze muka tugenda nyene dushavuye urana umwana ashavuye nyene kabisa bon twari dukuze mwana twarumva nyene ko aratwiciye ibintu ico gihe ndibuka ko no kuja kumuramutsa twagiye umengo ntituvyumva apana umuntu atubuza amahigwe nkayo kwezi mwavyimvye yabana twashavuye kabisa ico gihe twaragiye kumuramutsa mwarabone nyene ko dushavuye acha tubwira erega abana sindabikoze ngo ndabanka nibiki urabona abo bantu tutazi mwagiyego n'ivyindirimbo ya mbere mwayikoze kandi babashimye ariko nitubazi zari mpungenge nyene zo muvyeyi ariko ico nshobora kubakorera izo ndirimbo ndaziriha sivyo acha ya 10 danko muzosubirayo mugabe ifiko tubanza kumvikana ntibagomba kubakoresha nk'abacakara murabana bafise tana n'ivyo bafise kila kitu ariko babakoreshe neza nubundi turavuga tapana none kutatumye ureka basi ngo duheze hamwe dutore tuduge kutayarungitse dutume udukuye muri mood vraiment tuvyumvira uko muganda vyo twamubwiye abandanye aradusigurira mu nyuma turabitahura acarire arariha 10 chansons ico gihe turanateba gusubira kumanuka hacaza umugaboneze yego acha turihira burya ndirimbo gasome ntiyari muri album yagiye kujamwo kubera nawe yumvise talent yari umuririmvyikazi yitwa Annie Flore acha araturihira indirimbo imwe ico gihe nawe nyene ariha 300,000 yitwa gasome ijya gasome burya yagiye kuza kubera ko ari umugabonezi ayirishe yiyongerane kuri zimwe 10 cha tuyigira nka bonus muca tuyishira muri album kugira ngo nituze tumwibagire cha tuvuga tuti iyi kwanza iyi ndirimbo ije no mu bihe bitari na vyiza dushwana no muvyeyi nibiki reka tuyitirire album kugira ngo ibe nk'icibutso nituze tumwibagire ko yadukoreye akantu nkako muco gihe we nawe nyene ndibuka ko twayikoze afise projet yo kudutwara muri Gabon imagine yarafise projet yo kudutwara muri Gabon mu gico gihe nawe nyene muvyeyi
ntiyavyemeye je sinzi nyine uko yabitahura ariko nibaza ko ari kimana itegura reka rero nshike handi kuri ca kibazo ubundi ho ni birebire kuri ca kibazo wambajije ni indirimbo zagiye gusohoka rero urumva ko izo ndwi twari tumaze kuzikora sivyo turagenda dusubiye ibujumbura gukora kugira ngo twuzuze zimwe 10 yamaze kuriha na yindi wa mugabo Boneze w'umuririmvyikazi yarishe turazuzuza mugabo cha tuvuga tuti ko yanakoze basi niyo reflex akavuga ati reka ndazibarihire basi abana ntibazone kwibirake cha tuvuga ati kumbe navyo nibindi birashoboka ni hamwe nyene ari umuvyeyi kandi ntatahura ibintu vyacu kandi bisaba amafaranga menshi cha turafata turabwira Bashir araduha CD brouillon turamushira nko muvyeyi rengo yumvirize kimwe yarishe icarico brouillon muganye ne turambwira Bashir akosore nyene dukeya dusanzwe hamafata umwanya wo gukora neza nyene na mixing nyene indirimbo agire mastering vyose kabisa iyo CD brouillon tuyimushiriye umuvyeyi we uraza kundu niwe nkunda yari maze gusohoka abantu bari bamaze kuvuga kombe bano bahungu ntibari abantu bikirenga mugabo ico gindibuka ko tumuhaye album ikintu yakoze urazi yafashe ya CD nimba yumvise iryoshe niba byari bimeze gute niba byari bigomba avuga ati bwabo ndi babana banje napfuye kubazibira bari bafise view abantu bakuze aca afata ya CD brouillon ayikoza uwitwa Odasi Makado nk'umujournaliste wo kwisanganiro indirimbo ziba ziragiye Odasi aca zitwara ku radio yamuga ati genda uvuze izi ndirimbo wumviriza abana banje ushire ku radio Odasi aca zijana ku radio niko indirimbo mwagiye kuzumva ubundi ntizari bwagire gusohoka ariko nyine muvyeyi yaciye zitanguko mu nyuma ama original twaragiye abo twashoboye kuronka twaragiye turazibaha ni naco gituma ijya ndirimbo video yayo itaje kare yihuse kuja mu bantu kuko ico gihe ivyo abandi baririmba ntivyasa n'ivyo twe twaje kuririmba kuko wumvise ikimana ifatanirije yaje abandi hari hamenyerewe amavodo ndagukunda imishatsi yawe iminwa yawe byari bintu nk'ivyo nta projet rero nk'indirimbo nk'ijya abantu bari bayumvise rero niho bagiye kumva ati iki ni kintu gishasha kije gutuma twomenya abantu niho havuye rero kumenyekana kwacu kwa gose yego ijya ndirimbo VichouLove ndakeneye umbwire ni nyungu izahe mwakuye muri ijya ndirimbo wakayesha ndakeneye umbwire ibintu ijya ndirimbo imiryango yabugurura ijya ndirimbo yacu icambere nituje nakure nituje nakure kabisa kugira ngo mbe umustar ijya ndirimbo ndayita karanga muntu kwe ni idea yego identity kugira ngo tuba abastar je na Bosco ijya ndirimbo yarabigizemo uruhara rukomeye novuga ko mbere ari nayo ya mbere bugi izindi nizamenyekanye cyane cenda tangara kuko harimo nka Burundi yagomba kumenyekana mu byo je numva icibare yagomba kumenyekana nambarira twaririmbanye na Fariaz nayo niye murafise indirimbo mwasoranye na Big Fariaz muri mwaka nyene muri album nyene muri album ya mbarira hajya hari indirimbo yitwa mbarira twaririmbanye na Fariaz urumva twari twiteze ko ari uzoza guhitinga cyane mugasi ko byagiye swata